Micombero rero hajya je nabivuze jewe n'ukuri hajya nanye yaravuze ngo none uko byanse kujyamwo ko byanse kujya mutemi bwira gutya bikwiye Kena teme nabivuze ko nanye natemye gutyo mwacha ndashishimurwa mbonye inyuma yatobotse gose ameze nk'imanga cyane ndahura nkunze baca abantu hwara ngo ningende cyagenda kuzandotse inyama iyo hajya mwihanga abandi basigaye barazika jewe naciye nza kuzandotse inyama Mugujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Severe watanguje ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abishyuwe mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1972 no mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1973 mu ntara ya Kirundo. Ibyo bikorwa bikaba byatanguriye muri komine Busoni ku mutumba Gisenyi agacimbira impinga aho abantu batari bake biciwe muri ako gace bagahambwa mu binogo rusange imbere bamwe ntibahambwe bakaribwa n'ibikoko. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1973 nkuko bishikirizwa n'ababibonye. Pierre Karavenda Icari yarongoye mu Severe amenyesha ko ubwicanyi bwabaye mu ntara zitandukanye z'igihugu budasa kuko bwagiye buraba mu myaka itandukanye. Nko mu ntara ya Kirundo bukaba bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1973 kandi ngo impore yari yabonetse. Umunsi rero turi mu Kirundo kubera bari abategetsi batandukanye n'abene gihugu barakurikira amaradiyo n'amateleviziyo. Ejo twari imuyinga tugururiye ibikorwa nk'ibi muri komine yitwa Mwakiro hafi y'ishamba cimeza rya Ruvubu, Parque de la Ruvubu. Tugururiye ibirori nk'ibi tuje kurondera iki? Tuje kurondera kumenya habaye iki muri Muyinga. Uno munsi tuje gutanguza ibikorwa byo kumenya habaye iki muri Kirundo mu 2022. Ahubwo munyumve neza tuvuze mu 2022 turazi ko hari abantu bagandaguwe mu 2023, turazi ko hari abantu bagandaguwe mu 2024 kandi aho bavuga yuko impore yamaze kuboneka. Uko kuri niko tuje gutohoza tuzokubwirwa nabande namwebwe abene gihugu. Ntituvi Bujumbura twitwa umugwi Severe ngo tumenya hari binogo mutabitubwiye abakuze. Noneho turi n'Imana mubo tuganira batwereka ibinogo. Hari nubwo dusanga barakoreshejwe n'abatware ati mbibi binogo nibihagarara ngaho hamwe hamwe. Haro dusanga babwiye bati terera y'abantu muri ibi binogo camufurira. Intara ntizisa, Kirundo irafise yene yisa, Muyinga irafise yene yisa, Gitega, Bururi, Rumonge, Makamba hose usanga hari ibintu bitandukanye. Nko muri Gitega ibinogo vyimbwa n'imashini, muri Bururi, Makamba ibinogo vyinshi vyimbwe n'abantu. Aho tuvuye Muyinga ejo twari turi muri parke ya Ruvubu ibinogo vyimbwe n'abantu. Aha mu Kirundo rero tuje kutohoza mutubwire ingene vyagenze mu makomine yose n'abamusanteri batari ngaha babimenye ko tuzokorerayo mu mitumba yose aho mufise inkuru, mu mazone yose aho mufise inkuru. Hanyuma mwumve ko tuje kurondera ukuri gufasha Burundi gushinga inkingi zo kunwanisha abarundi. Ntituje kuzura kabuze nkuko bamwe barabivuga kandi agapfuye bashinga ntabe bafasoni ntikabazwa ivu. Iyo mvugo siyo kubabuze, iyo mvugo siyo kubabuze. Agapfuye kabazwa wabishe abazize ubusa. Abatama babonye ko ubwo bwicanyi bwagenze bashikiza ibyo babonye ndetse bamwe muri abo bakaba barakoresheje muri ubwo bwicanyi. Gatatu rero navyo nabwo ko ndabisigura
ngira ngo urabona hari dimanche twari mu misa mu kibori hanyuma twageze gutya tubona batubwira ati abantu bitwa abarweri barateye rero imbwa ngifaransa twibaza yuko tuza twumva bamurere burya baravuye mu misa twese burya ngoma yaguhandira uruzi gahunda twagwanye tupfire mu masengero twaraje turatangura turaza bifata amacumu bifata ibiki abantu bose imurihe no guhemba bari bahemba bari batwaye ibitoki kuya twagize gutya rero tubona bana hariho hano mu mvura nyinshi hariho muri iki gihe nyene mu rushana burya twageze hajya hepfo duhura na komiseri Budigoma niwe yatwara nebe tugeze ngaho rero aratubwira ati none mwebwe nibiki bora mwasemagirika twi kuya ko tumuzi twe turabadasigana twari ku mugango nta kundi yatwiganya ukuntu byagenze ukuntu bahije kwica umudandazi umwe yitwa Bigwabari uko bari bajanye imodoka rero hari amagana kwiyanza ngira ngo byarase yuko inakata ko twe ntitwageze ico gihe yakwa bitubwira atubwira atariko abantu bajya ku mutumba ngo baza baravuga ngo bari ku giti ngo ngikiriya giho gitire kirukanka ngo yatubwiye yuko yagiye no mu nzu asanga inkoko iri mu magi arayiniga kubera ko iteye induru kugira yirukana ubwo rero tugeze ngaho aho hari ku munsi wa mbere rero mu gitondo twaje turara ngaho kugora umugabo burya rero mu gitondo burya mu gatondo ka kare twagize gutya tubona batandatu baje bajandarume hari abajandarume bagerageje kubarasa ariko baranka barahindukira gutya barasa gutya ikiduga umugabo umwe yacyagenda agenda hitana umugabo yitwa Nyanana hagiye haruguru ahitanye Nyanana rero nta kundi babonye kwikumira icyo mbere yaje ku munsi wa kabiri yaje nare ku buteye yabanje kuyizana ikisha hariya ayimuri yaraje rero yuko biteri yaguye hajya ayizanye n'umugabo umwe w'umunyarwanda mu banyarwanda bahora bamuye yatungo kuri yatungo livyo mwabo banyakaza bamaze gupfira hari muri haciye hazamo kubamwe abanyarwanda nabo uwo ngurumbe rero yakora nabo yarakora muri mine iyo ndege yamutoye nimba yamukuye mu ndani yaje muzanye ashitse rero hajya abamaze kumishira hasi nimba yaguye igihumura acavuga ngo none bakugize ngo nabo bose hanyuma tishwe tabona badasigara ntacyo bakoze burya mukanya twaciye bavuga ati kigene ngo micombe yarigeza kuraba gusa cy'abasoda b'ingozi bakoze kubera ari kubute bambe ya mirambo yari ngaho iyo mirambo yo abagarutse n'wagira kabiri kubera abantu bandi bambere bahetse hamaze kwizo modokari rero z'abanyengozi kubera cyari bananiwe iyo nkori abo bantu bari ngo mugende muze murabangangiza ngo muza gakingo bazi inyuma yanyu harashika baraje rero tugiye tubangangiza gusa kubo bagenda mwibarabara akanaho bigenda bigirira gutya gapanga gutya mayi murere na igihe abantu barambaraye gutya mitrailleze maze kubarasa barambaraye icumbira yadumadumye nyene yambaye isarubete icumbira ari gukinogo yaje gutya araba nyene aho abantu iyo mirambiri ngaha yambaye isarubete yagenda acumbagira amengo yari yaravunitse
ega ntiyari umugabo na munini nyuma rero baragerageje kwimba ibinogo abantu bari benshi abandi benshi bari bahunze abandi bararinda barinda ibinogo rero bari bambaye haza abantu baguye bambaye impuzu zahindutse mitayeze rero umva amasase yaba yaratobaguye nk'umwe yatobaguye n'amasase nkatse ibinogo rero bimba bamwe bari mu kinogo nk'iki abandi epfo hariya hari n'iheka naho imbwa zamaze uko bata hejuru micombero rero hajya je nabivuze jewe n'ukuri hajya nanye yaravuze ngo none uko byanse kujyamwo ko byanse kujya mutemi ubwira gutya abikwiye Kena teme nabivuze ko nanye natemye gutyo mwacha ndashishimurwa mbonye inyuma yatobotse gose ameze nk'imanga ndahunga nkunze baca abantu hwara ngo ningende gishagenda kuzandotsa inyama iyo hajya mwihangara abandi basigaye barazika jewe naciye nza kuzandotsa inyama ibintu byo ngaha kuntu byagenze hari mu 73 hari mu kwezi kwa kane n'imvura icyo gihe yaguye ku bwinshi n'ibiharage byari byeze hanyuma nibuka hari ku munsi wa Mungu abantu benshi bari bagiye gusenga hanyuma jewe nafise umuvyeyi wanje hari ahantu hari isoko bita mu Vyanzo hariya hirya bari bashoye y'ibidandazwa data yashoyeyo inzoga aza yiruka yari mugabo nyene munini aza yirukankana kuko bashoreye inzoga mu nkono ku ikinga aza yiruka ambwira ati genda ubwirenge kwawe aze ati hari abantu bateye bavuye i Rwanda ubwo genda cyenirukanye nyene ku ishure nyene ku isengero nabwira mama ati ta papa rakuntu abantu benshi baca baraza bahunga baturutse ku mupaka baza ku bwinshi kinibiki abantu bateye mu gutera baciye aho biti Murehe baraza basaba ibintu byinshi tibateye bafise ibipanga kandi hariho n'abantu bo bapfuye ubwo abantu benshi baca baraza ku bwinshi baca baza nyine turi ngaho ku zone barundana hari inzu y'izone gusa ngaho hirya hariho inzu ya segiteri ibiro vya segiteri hari hatwara chef de zone ndabuka neza ariko ndaza kumuvuga gato n'abandi n'abakonseye urene abantu nyene baruzura ku bwinshi abantu benshi barahunga bamwe barahunga iyo za Kirundo biruka bahunga hanyuma abantu benshi barundana ngaha barabura ibyo bajya bakimvira kujya gutora ibiribwa aho babisize bakabura niho nabona no haciye misi nk'ibiri kwa kabiri twari twaraye mu kigunda zanumva inkozi rimwe ziravuga ku bwinshi ariko nsubiye inyuma gatonyi ico gihe batera haciye haza abasirikare baba mu Kirundo babitabona abajandarume baraza baragwana numva abantu bavuga kuko abantu bakuru baraza nyene kuraba yabaye bafise imiheto bitwa ngo baje gutabana intambara hari hateye abantu bavuye i Rwanda ariko mu nyuma bagiye bavuga ko bari abantu bari barahunze 2022 bari baje kugwana ko ngo babatura tuje mu gihugu kuko hariyo 2022 hariho abari bapfuye abandi bashoboye guhunga rero baca baragaruka bavuga ngo baje ngo kugwana ngo barabe ko bosura iwabo niko nabyumvise hanyuma rero ndibuka mu gitondo cyo kwa kabiri nuko numva nyene imodoka babi inko zivuga cyane gose hari bavuga ngo ni mitraillez bari baziziritse aho hari ibivumu kwibaraba yavuga cyane hanyuma hapfuye abantu benshi bagwa aho nyene aho bibaraba ryari barabara nyene ryari givu barapfa ku bwinshi
ama baca bararika abantu baza kubakura mu ibarabara barabasunikisha n'ibiti nyine mu kubasunika basunikisha ibiti babazana ngaha ndibuka Micombero yaraje ndibuka ava mu ndege helikopteri yaguye hajya hirya araza wewe niwe aguma azunguruka nyine azunguruka abantu benshi nyine bamwe batera ibibombe twumva amasasa avuga mu mashamba yo hiyo Micombero namubonye Micombero yarirabura kandi ntabwo yari muremure yari namugufi ntabwo yari muremure yaje icyo gihe yadusanga hajya abantu benshi bahari abantu nyene bose bameze nk'uko bagugumwe bafise n'ubwoba bavuga ngo mbega mwebwe ntimuzi gutanga amahoro abantu benshi bashira intoki hejuru nk'uko baramutse aca agenda nk'uko ruguru bahita kwijite haciye akanya acaza yindi ndege ica hejuru mu kirere gatonyi ngo nyene ikisubira inyuma ya ndege Micombero yajemwo nayo cyagenda abantu rero baca batangura abo iyo mivyimba batangura kuyikora mu ibarabara ariko harimo ni mivyimba bagiye bazana bafatira mu ishamba y'abandi bantu barimo barahunga bahunga nyene kuko barimo barahunga baca bafata ngo namwe mwari mufatanije nabo bateye bakagirizwa cyane cyane biko ngo barabahutu bateye ngo abo bahutu baza bafata bakabazana baca bababoha baca babazirikira mu zone gushika aho bapfa abenshi nabo bonye babaterura bagena kubazika nako nta kwari kuzika kwari gufura hejuru bagata hejuru abenshi mbese bariwe n'imbwa yako amakuru mu gusevera ufise ariko bamwe mu bagize uruhare mu bwo bwicanyi bakiriho kandi ngo bamwe baramaze gutanga igishinga ntahe mu gusevera